Tarike 19 z'ukwezi kwa kane 2024 amasendika atatu yo muri kaminuza y'Uburundi yagize inama idasanzwe tugomba kurabaho ikibazo cyo kubohora imishahara n'uburusho mu bakozi kigeze. Murazi ko mu 2016 leta yahagaritse uburusho no kuduga amapete. Leta ikaba yavuze yuko ivyo biza imyaka ine gusa no kuva ko vyari guhera mu mwaka wa 2020, ariko abagiye kubohoka ubwa mbere vyabaye mu 2022. Ico gihe rero bace batubwira bati ku bantu bafise amategeko abagenga yihariye statut spécial tuzoca tubatunganiriza mu mwaka wa 2023. Turarindira umushinga ndacavuga ngo mwebwe mutegerezwa kurindira biteko ryo mukuru w'igihugu n'icyo tuzokwisunga kugira ngo tubohore imishahara yanyu, ariko mukamenya ko abandi mu kugira bohore atateko ryo mukuru w'igihugu ryarenze kuza, bikaba biboneka ko harimo akarenganyo. Iryo teko rero tubandanya dusaba umukuru w'igihugu atinda ararishira ku mukono hari mu tariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda mu 2023. Turatubona mu kwezi kw'icumi umushikiranganje hatanguye kuvuga ngo itegeko ntigikwiye neza, ngo birakenewe ko haboneka ngo irindi ngo ririfasha kugira bashobore kubohora ngo imishahara ngo n'uturusho. Farindi irindi tegeko rigira kabiri tubandanya dusaba. Niho rero twagiye twumva ngo iryo tegeko rigira kabiri ngo ryasohotse, turaribona ryasohotse kwezi kwa gatatu itariki 22 nimba ntihenze. Hanyuma tuti noneho nawe ubu ntagisigaye aho kuva ijya mbere risohotse n'ijya kabiri rigasohoka, ibisata bigengwa n'ayo mategeko abiri y'umukuru w'igihugu vyagiye biyashira mu ngiro uko bitegekanijwe. Mugabo kugeza uno munsi umushikiranganje w'ikiga ca leta aracavuga ku bisata bimwe bimwe harimo na kaminuza y'Uburundi we mama umushikiranganje wa mbere arungike komisiyo ngo imufashe ngo ntavyo yoshobora ngo we mama ngo nibabiharure ngo bamurungikire. Twebwe turibaza tuti ivyo bintu ni biki? Ivyo rero vyaduteye amakenga, tubona ko ari vya bintu vyo kwiteza utunyoni, tubibonamwo gushaka guke k'ubushikiranganje kwiga ca leta bushira mu ngiro aya mategeko. Hanyuma tuca turavuga neza yuko ako karenganyo k'ubushikiranganje kabandanije abakozi bafise uburenganzira bwo gukoresha ubundi buryo barekurirwa n'amategeko kugira ngo inyungu zabo z'akazi bashobore kuzironka.